Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri no mboneshakure yacu ari nayo yanyu ya ICTV. Yamboneshakure yabemereye kuja irabashikiriza inkuru zose zivugwa mu bisata bitandukanye: politike, umutekano, ubutungane, hagati y'akazina muntu, izivugwa mu kibano, ibivugwa mu butunzi n'ibindi vyinshi biba vyagiye biragarukwa ko irya nino mu bimenyesha amakuru dutoza amasoko yacu n'ibindi bigenda biravugwa. Hari inkuru hejeje kudushikira irabana n'imodoka z'abagendanyi b'umukuru w'igihugu. Izo modoka ivyo zakoze turaza kubibabwira, ni ibintu vyabaye ariko binateye ubwoba, ariko abanyagihugu batari bake icoba akaba ari cose. Imodoka zigendanira umukuru w'igihugu zirimwo n'izabajejwe umutekano w'umukuru w'igihugu, ivyo bikaba vyabereye mu ntara ya Kirundo. Turaza kubaha idonido ndetse tuze no kubabwira ivyabaye n'izo modoka z'abagendanyi b'umukuru w'igihugu. Muri ano makuru muraza kubikurikira vyose, muze kumva ingene vyagenze. Mu ntara ya Gitega hatowe ikiziga kigira kabiri mu minsi itatu. Ni ikiziga ca Rora niyo makiriro w'imyaka 33 yunguruza abantu n'ibintu. Ikiziga catowe mu gitondo c'uwa mbere wa 20 Ntwarante 2023 mu mugazo wa Nyamugari. Turaza kubaha idonido kubirabana n'ico kiziga catowe, abo baragandaguye uyo muntu n'ibindi vyinshi. Kuri iyo nkuru nayo n'amakuru muri buze kumva mw'idonido ryano makuru. Ari n'ibindi vyinshi turi buze kubabwira turonse akanya mu gisata c'umutekano. Fyonda kuri subscribe kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro urajwa mu bambere bashikirwa navyo. Mwese ndabaramukije nanabaha ikaze muri ano makuru mu buryo buramvuye. Ari makuru tuyatangurire Nyarugusu muri Tanzania. Ukubuza ubworozi mw'ikambi ngo ni ingingo yo gukandamiza impunzi. Abarongoye ikambi ya Nyarugusu barabujije icitwa ubworozi cose. Inka zose be n'ibitungwa bito bito bitegerezwa kugurishwa byose canke bigashirwa kure y'ikambi. Aborozi bakaba bidogera iyo ngingo. Mw'ikambi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania tuhasanga cane cane ubworozi bw'ingurube n'inkoko, tutibagiye n'inka. Abarongoye ikambi batanze ikiringo ntarengwa. Ivyo bitungwa vyose bitegerezwa kuba vyashizwe kure y'ikambi mu ntumbero y'ukubungabunga isuku mu gihe kitarenze indwi imwe gusa. Ibi bikaba vyashishikarijwe n'uwuserukira leta ya Tanzania. Iryo tegeko rikaba ritegerezwa gushigwa mu ngiro, ataruko naho ibihano bikomeye ku bitungwa co kimwe no kuri bene vyo bikaba bizoca bifatwa. Ingingo aborozi babona ko idasiguritse. Umwe ati ntituzi neza igicumuro twakoze. Izi nkoko zampa amagi amwe nkayafungura, ayandi nayo nkayagurisha, kandi nta ngorane zari ziteye haba kuri jewe canke kubabanye, kubera ko no gusohoka hanze ntizasohoka. None ndazikoze iki muri uyu mwanya? Kuzifungura, kuzigurisha n'ibibazo vyibaza impunzi y'umurundi atunze inkoko. Abandi batanguye gufata ingingo bisunze iryo tegeko. Bamwe bahitamwo kugurisha inka zabo kuri make, abandi nabo bagashima kuzibaga kugira bagurisha inyama. Ku masoko inyama zirazimbutse cane, ubu nanje ngiye kuzirya. Ibivugwa n'impunzi y'umurundi mu mvugo y'agahemo, ariko bakaba basaba leta ya Tanzania gusubiramwo izo ngingo ruhasha kandi za gihutihuti. Uretse ko ubwo busho bw'inka bwahora bushobora gufasha, uretse ko ubwo bworozi bw'inka bwashobora gufasha mu kongereza hamwe no gufasha gufungura ibifise akamaro ku magara y'impunzi, vyafasha kandi
mu kuturonsa amase yo gutabira indimo zacu, nazo nyene zikaba zakuwe mw'ikambi muri kino gihe. Ariko naho biruko izo ngingo nta wundi zerekeye uretse impunzi ziba mu mazone abamwo abarundi gusa. Aho ni mu gihe impunzi z'abanyekongo zozo zikora imigambi yo kurondera amahera no kwiteza imbere mu bwidegemvyo ntangere. Ivyo navyo bikaba vyongereza umubabaro n'umubano mubi hagati y'ababa muri iyo kambi. Ibi bikaba bishingirwa intahe n'abagira neza bakorera muri iyo kambi icumbitsemwo impunzi zirenga ibihumbi 120. Hari inkuru y'umubabaro twari twababwiye turi buze kubashikiriza. Nino nkuru irabana n'ikiziga catowe. Ico kiziga catowe Igitega, hatowe ikiziga kigira kabiri mu misi 3. Ni ikiziga ca Rora niyo makiriro w'imyaka 33 yunguruza abantu n'ibintu. Ikiziga catowe mu gitondo c'uwa mbere wa 20 Ntwarante 2023 mu mugazo wa Nyamugari ugabura amakaritsiye y'akarera ya mbere na Nyamugari. Ni mu gisagara ca Gitega, umugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Abashinga intahe bavuga ko uwo mugabo yiciwe ahandi imbere y'uko ikiziga ciwe kizanwa gutabwa aho hantu. Kubwa Majaliwa Ndayisaba n'umukuru wa karitsiye Nyamugari, ibijanye n'iyicwa rya niyo makiriro birimwo igipfungu. Uwajejwe intwaro haremeza ko yanizwe, nta nzira n'imwe yashizwe imbere mu matohoza kandi nta n'umwe yikeko yafashwe. Mu ntwaro bavuga ko amatohoza ariko araba. Ni ikiziga ca kabiri gitowe mu ntara ya Gitega mu misi 3. Mu gitondo c'uwa 17 Ntwarante uheze, ikiziga ca Jean Barato Mizero w'imyaka 34 cari catowe ku Nyambeho, ni ku mutumba Muremera, ni muri komine Giheta. Nayo nyene hari hatowe ikindi ikiziga. Ni ibintu bibabaje kandi binateye agahinda. Twari twababwiye ko turi buze kubabwira izindi nkuru zirabana n'imiduga. Imodokari z'abagendanyi b'umukuru w'igihugu zanyoye igitoro cose zisiga abadandaza mu gashavu ntangere. Abadandaza n'abafise amakamyo manini n'ayandi mamodokari yo kunguruza abantu n'ibintu bamaze iminsi 2 mbere niyirenga ku mirongo irindiriye igitoro. Nayo amasitasiyo yaraheze ko ibitoro vyo mu bwoko bw'amazutu. Abo bahamaze igihe ntabwo bahabwa ivyo bitoro. Abo rero bakaba ntibanyegeje agashavu kabo. Amamodokari y'abategetsi yaherekeje umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ngo niyo yahabwa ibitoro kandi zica zirabiheza. Ati ntibanywesheje amamodokari gusa ariko baranywesheje n'amabido bari bafise. Niko vyabonywe n'abadandaza kuri sitasiyo Kokari iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, buraruko bw'u Burundi. Kuva ku munsi wa gatatu ku mugoroba, benshi mu bari barindiriye igitoro ni abanyonga amakamyo manini n'iyindi miduga yunguruza abantu mu kivunga. Kuva ku munsi wa gatatu twari tuzi ko umudandaza Salvatore Rwasa yari kutuzanira amazutu. Iyo kamyo yashitse ku munsi wa gatanu. Ugutanga ibitoro vyari gukorwa kuwa gatandatu. Niko vyatomowe n'umushoferi w'ikamyo itwara ibidandazwa. Batangaye bagiye bumva ngo amakamyo yose aveho, abisi imiduga y'abategetsi n'abandi basanzwe
ariko bo muri CNDD-FDD kugira ngo banyweshe ibitoro. Itegeko ryavuye hejuru, nta wundi muntu ahabwa ibitoro kiretse abari kumwe n'umukuru w'igihugu. Niko vyasiguwe n'uwutanga ibitoro kw'ipompo kuri sitasiyo Kokari. Kubw'amasoko yacu kuri iyo sitasiyo nyene, isitasiyo nta kindi yakoze atari ugukurikiza amategeko. Yari yahawe amategeko yo guha ibitoro abategetsi bakuru n'izindi ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi. Abenshi mu badandaza barasibye ibikorwa vy'umukuru w'igihugu muri komine Bugabira kandi bari batumiwe. Bene amakamyo n'ayandi mamodokari akoresha amazutu nk'akarorero yo mu bwoko bwa kwasiteri zo kunguruza abantu n'ibintu ngo boba bariyegeranyije hafi ya sitasiyo baca bagaragaza umubabaro wabo. Ntidutahura ukuntu bashobora gukoresha ibitoro vyose bitugenewe mu gihe twari tumaze indwi yose tubirindiriye. Niko umwe mu badandaza yagaragaje umubabaro. Ikibabaje kandi gusumba nuko abategetsi bamwe batujuje amamodokari gusa, ahubwo bujuje amabido bari bitwaje. Ndazi neza ivyo bitoro barasubiriye kubigurisha. Niko uwabibonye ashimangira. Amakuru yarahanohanywe ku mugwa mukuru wa Kirundo avuga ko abashoferi b'imiduga iherekeza umukuru w'igihugu bagurishije ibitoro kuko bari bazi ko baza kunywesha ibitoro kuri sitasiyo. Ibido y'amaritiro 20 bayigurishije ibihumbi 100 y'amarundi mu gihe kiriho kigugwa ibihumbi 70. Nta muduga n'umwe wo kunguruza abantu mu mashirahamwe y'abikorera wakoze imirimo kuri uwa gatandatu kubera kubura ibitoro. N'amakamyo yategerezwa kunguruza ibikoresho vyo kubaka ahagaze mu kibanza co kimwe, aho yategerezwa kuriha ibihumbi 10 kuri buri joro. Ubuheruka mu masengesho yahuje abategetsi bakuru b'igihugu hamwe n'abarwizatunga, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ati nta modokari n'ibitoro murondera mfise, ati nta modokari n'ibitoro murondera mfise, ntamvu mfise bisesekamwo, ati ntavomo mfise bisesekamwo. Hari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Burundi buri mu bukene bw'igitoro haraheze amezi menshi. Habonetse essence, amazutu ntaboneka, kimwe muri ivyo kibonetse ikindi kirabura. Kuva kuri uwu wa mbere ku mugoroba hibonekeje ubukene bw'ibitoro vyo muri ubwo bwoko bubiri mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura gisanzwe giha ibitoro izindi ntara mu Burundi. Niko abamenyesha amakuru bavyiboneye.